Agomba uyu mugoroba dusangira aya majambo ndabubashe nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu banyakubahwa mwese muri hano umwe wese mu cubahiro ciwe bene gihugu mwese ndabubashe mu izina rya Yesu uhora habaho umugisha kandi ndabifurije umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2022. Nuko rero dusangira aya majambo dusomanye na mu gitabo cya Yeremiya. Ndashaka kuvuga yuko uwahamagawe akwiye kuba icitegererezo. Nukuvuga umurongozi wese yahamagawe n'Imana akwiye kuba icitegererezo. Turasoma aya majambo ukuntu Yeremiya yahamagawe, biragaragara yuko Imana burya ifise umugambi ku muntu wese. Irafise umugambi ku muntu wese ariho uno munsi, irafise umugambi mbere no kubatarabaho. Usomye aya majambo usanga Yeremiya Imana yamuhamagaye yamutoranije akiri mu nda y'umuvyeyi wiwe ataranabaho. Imana iramwiyumvirako. Umuntu wese muri twebwe ari hano kuva tukiri mu nda z'abavyeyi bacu Imana yaratwiyumviriyeko. Bugicuru no munsi Imana yakiguteguriye ukiri mu nda y'umuvyeyi wawe. Rero nabari uno munsi Imana idufise ku mugambi. Aba baririmbye nibo baririmbye baravuga ngo ntituriho kubw'impanuka gavuga gatoya ariko turiho kubw'umugambi, umugambi w'Imana. Ako gato gusa. Ntituriho kubw'impanuka ariko turiho kubw'umugambi. Ntituriho kubw'impanuka. Haleluya. Kubera Imana idufise ku mugambi. Idufise ku mugambi tukiri imbuto mu bavyeyi, tukiri imbuto mu nda z'abavyeyi bacu. Ikatugira ku mugambi tumaze kuvuka turiho. Haleluya. N'uwitwa Yohana umubatizi nawe nyene yatoranijwe akiri atarasamwinda kubera se wiwe Zekariya ngo yari karahereza ari mu ngoro y'Uhoraho. Umumarayika araza aramubwira ngo umugore wawe Elizabeth ngo ntutinye ngo isengesho ryawe ryarumviswe, ngo umugore wawe Elizabeth ngo azosaminda ntanda yarafise azosaminda hanyuma avyare umwana w'umuhungu uzumwite Yohana, ngo uzonezerwa abantu bose bazomunezerererwa uwazobaje gutegura inzira y'Uhoraho. Nawe nyene yavuzwe ko atarasamwinda. Rero si Yeremiya gusa ariko hari benshi bavuzwe ko batarasamwa ninda Imana ibagira ku mugambi. Kandi umuntu wese ngaha nasomye yatoranirijwe igikogwa kidasanzwe, arakibwirwa igikogwa azokora. Umuntu wese rero muri twebwe arafize igikogwa Imana yamuteguriye ko azokora. N'uwitwa Pawulo nawe nyene Imana yaramutoranije, wenyene aravyivugira. Usomye aha mu cete yandikiye abigaratiya, wenyene aravyivugira ukuntu yatoranijwe mu buryo butangaje. Aho reka ndahasome mwumve Pawulo ariko arivuga ko ukuntu yatoranijwe muri iki gice ca mbere. Umurongo wa 15 aravuga ngo ariko aho bihimbariye Imana yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikamamagara kubw'ubuntu bwayo. Yandobanuye nkiri mu nda ya mama ikampamagara kubw'ubuntu bwayo guhishurira umutima wanje umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiza bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso. Pawulo nawe aratoranwa, murazi ko yaha mu bwoko bw'Imana. Ariko Imana burya nubwo yakuze agatangura gukora ibidakogwa, agatangura guhama ubwoko bw'Imana, abica abashirisha mu mabohero, akumva habariko baravuga izina rya Yesu akagenda kubafata akabashirisha mu mabohero abandi akabicisha. Nubwo yari karakora ivyo vyose Imana yari yaramurobanuye akiri mu nda ya nyina. Nubwo atari bwabimenye Imana yari yaramurobanuye. Hari umuntu hano ashobora kuba ari mu bintu novuga bitagira umutwe n'amaguru vy'ivyaha, ariko arakora ibintu bibi mu nyonga z'Imana. Ariko nagira ndakubwire ngo nubwo biruko Imana yarakurobanuye. Nawe wowe uri hiyo uri kuranywa urumogi Imana yarakurobanuye. Nawe wowe uri hiyo uri kurasambana Imana yarakurobanuye.
Pawulo ariko arakora ivyo nta muntu yari kwiyibaza yuko Pawulo azova nk'umukozi w'Imana w'ikimazi nk'uko tubisoma muri aya majambo y'Imana. Yavuye avamo umuntu w'ikimazi avuga ijambo ry'Imana, abantu benshi bakagaruka ku Mana, abantu benshi bakihana ibyaha byabo. Ariko yari yabanje gutuka Imana, yari yabanje gukora ibyaha bitandukanye. Nuzubona umuntu ngo ari mu bintu bibi ngo have wibaza ngo Imana ntimufise kumugambi. Nagiye gusanga umuntu wese ariho, gusa turasamara, ariko Imana iradufise kumugambi. Nagiye gutahura yuko abavyeyi dukwiye kubera amaso abana bacu, abana tuvyara, abana dufise, tubabere maso. Burya bajya abana n'abagaciro. Imana irabafise kumugambi, kandi umugambi muremure. Umuntu wese Imana irafise igikorwa yamuteguriye ko azokora, kandi igikorwa yateguye wewe uzokora nta n'uwundi ashobora kugikora, ni wewe nyene. Haleluya. Imana rero imaze gutoranya aba bose, Gidiyoni, ndibuka na Gidiyoni nawe nyene ahamagagwa nawe nyene atangura kuvuga ngo yo aratinya, aragira ubwoba nk'uko Yeremiya yagize ubwoba. Ariko Imana nawe nyene yari imufise kumugambi kugira ngo imukoreshe ubwoko bw'iwabo barokogwe. Nagomba kuvuga ngo igihe cyose Imana iguhamagaye ikakubwira igikorwa uzokora, akenshi muri benshi harabamwe ubwoba, akumva aratinye, akibaza ngo mbega nzobigenza gute. Muri babandi gwarunganwe bamwe banzi, hari n'igihe guhamagara nk'ubu Pawulo imuhamagaye yarafise ubwoba bwinshi. Kubera iki? Yari yarakoze inabi nyinshi, agira ubwoba, jewe nzokorera Imana gute ni nabi nakoze, jewe nzovuga gute, jewe nzocahe, bizogenda gute. Nawe ushobora guhamagaga ukagira ubwoba kubw'imvo zitandukanye. Ariko icyo nagira mvuge niki, nuzure kubwoba ngo bukubuze kwemera gukora gushitsisha akary'Imana. Ubwoba ni umwasi w'ibikorwa, ubwoba ni umwasi w'iterambere. Nuze wemera ubwoba ngo bukubuze gukora, buneshe. Imana ikiramugendera iramubwira Yeremiya ngo ntuvuge ngo ndacyari muto, ngo ntutinye n'abantu. Imana iramubwira ngo uwo nzogutumako niwe uzojako. Mu yandi majambo, uzokora icyo ndakubariye. Uwo nzogutumako niwe uzojako, icyo nzokubarira kuvuga nicyo uzovuga. Ikindi kintu noca kwa karongo barongozi muri hano nuko Imana iraguhagurutsa kugira ngo igutume. Ariko Yeremiya amaze kuvuga ko atinya, ntiyamubwiye aterega nta bibazo uzohura navyo, erega burya nta ngorane uzohura nazo, navyo yigeze amubwira. Icyo yamubwiye ni kimwe, yamubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Mu yandi majambo, Imana niyaguhamagara ikakubwira neza igikorwa cyo gukora, hari igihe uzosanga bigoye, hari igihe uzosanga biremereye. Ariko nagira ndakubwire ngo Imana irinze iguhamagara ikakubwira ngo ndaguhagurukije kugira unkorere iki niki. Nagira ndakubwire ngo Imana ntizokureka wenyene, Imana izoba kumwe natwe. Imana mu majambo makwe niyigera ivuga yuko atabibazo tuzohura navyo. Muri ubwo burongozi urimwo, Imana niyo nejo nizoza ngo ikongorere ngo nta bibazo uzohura navyo. Eka iki ikwemerera ni kimwe, irakubwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Burya Imana iri kumwe nawe, burya Imana niyo izogushoboza. Burya wewe ni wo vyishoboza wenyene, ariko uwo yaguhamagaye nuwo kwizigirwa, kandi ntatureka twenyene. Nashobora kurorera nk'uko abantu bashobora kurorera ukuntu unanigwa. Oya, we wabonye ugiye kunanigwa, acaza akagufata ukuboko, acaza akakongorera uko ukwiye kubigenza, acaza akakubwira ati bigenza uku, ca muri iyi nzira wogira uko vyogenda neza. Haleluya. Mu guhamagagwa kwacu nta ibibazo tuzohura navyo, ariko Imana iduhamagara, Imana ituzeza igikorwa, ibiri kumwe natwe. Nico gituma rero tudakwiye gutinya. Haleluya.
Nico gituma udakwiye kugira ubwoba ngo urekere ubwoba bukuganze, ureke ubwoba bukubuze gukora ivyo uhamagariwe. Eka uzoce wibuka ngo naho ndiko ndatinya Imana iri kumwe nanje, naho numva ubwoba bwo mu mutima Imana iri kumwe nanje. Uca ububwira ubwo bwoba bwo mu mutima uti wabwoba we ndeka, Imana yampamagaye, Imana yantumye, iri kumwe nanje. Haleluya. Muri ico gihe bizokunda yuko utera imbere. Imana idufashe cyane. Umurongozi wese ariko jewe nshaka kuvuga ko ategerezwa kuba akarorero cyangwa ategerezwa kuba icitegererezo. Uyu mugabo Yeremiya yari yahamagawe kugira ngo aburire, burya yari yahamagariwe gusemerera, aburire abo mu bwoko bw'iwabo aribo Bayuda, yongera abwire n'abanyamahanga yuko icyaha ari kibi kandi kizociga urubanza. Usomye muri kino gitabo cyose urabibona neza. Nico yari yarahamagariwe kubaburira, gusemerera. Nagiye gusanga burya n'indongozi zahamagariwe gusemerera. Gusemerera, dusemerere, aho urusemerere, usemerera abonye nurongoye yuko icyaha kizohanwa, icyaha kizociga urubanza. Uyu munsi abantu barakora ivyaha, Imana igahora, bakiba Imana igahora, abantu bagasambana Imana igahora, bagakora ibibi bitandukanye Imana igahora. Ariko burya Imana hari umunsi izoca urubanza, hari umunsi izoca urubanza bw'ivyaha umuntu wese akora, byaba ivyo mwibanga, Imana izobicira urubanza. Mu yandi majambo ntawe wovuga ngo ntawe wabibonye. Erega burya Imana yaguhamagaye irabona, Imana irabona. Rero barongozi nagomba kuvuga ngo Imana burya ibihamagariye umuntu gusemerera hamwe n'ico gikogwa Imana yaguhaye. Ongera usemerere, ubwira burongoye yuko icyaha kizocibwa urubanza. Kubera ikutegerezwa gusemerera, ni wewe karorero. Nimbura karorero keza, ivyo vyaha biraho mu kazi aho herereye atavyukora. Semerera rero, ubwire nabandi, nturekerane, ubwire nabandi yuko icyaha kizohanwa. Kuko hari igihe tubikora Imana ihoze ukamenga icyaha ntikizohanwa. Eka nibizokwama biruko, hari umunsi Imana izohaguruka ku ntebe yayo, icira urubanza umuntu wese rukwiranye n'ivyo yakoze. Rero barongozi tuba karorero, mu bikorwa twahamagariwe tuba karorero, tubivyitegererezo vyabo turongoye, kuburyo baturabiyeko bazoshika, kuburyo baturabiyeko batazocibwa urubanza rubi. Ibaza burongoye umunsi bageze imbere y'intahe bagacibwa urubanza rubi, hamwe umwe yova mwakavuga aterega jewe narabira ku mushefu wanje, mbere niwe yantuma, mbere niwe yambwira ngo ni nkori, mbere niwe yantuma gutora igiturire hariya, mbere niwe yambwira ibi na biriya. Ibaze nk'umunsi umwe, uwo munsi hakaduka umuntu agaca atangura kuvuga ati jewe rega n'umurongozi yabintuma, yambwira ngo dukorane ibi na biriya, bizoba bibabaje. Dutegerezwa kuba karorero. Mu kuba karorero rero twebwe tukirinda ivyaha ubwacu, ariko kandi tukanasemerera tukavuga, kuko kuvyirinda wenyene ntibihagije. Kwirinda kugigiturire wewe ntibihagije, kwirinda gusambana wewe ntibihagije, kwirinda amacakubiri ntibihagije. Ongera ko kubwira nabandi, ubabwire birinde, ubabwire yuko hari Imana ivyanka kandi hari umunsi izoca urubanza, kandi itaryigiturire cyane cyane. Burya Imana yacu ntiryigiturire. Imana idufashe cyane, Imana yacu ntiryigiturire. Rero twahamagawe kugira ngo tube akarorero, tubere akarorero abandi, tubabera akarorero baturabireko bashobore gutera imbere. Usomye mu gitabo cya Tito, icete Tito yanditse mu gice cya 2 umurongo w'indwi, haravuga ngo nawe ubwawe wiyerekane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza. Nawe ubwawe, aho numwe wese ariko arabwirwa mu bantu bari hano, nawe ubwawe wiyerekane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza, ugira ukwigisha kudatosekaye, ube inyankamugayo. Haleluya. Birakwiye ko tuba inyankamugayo, abarongozi baba inyankamugayo. Umuntu wese ahaherereye
abavyeyi n'abarongozi b'imiryango tube inyankamugayo, tube ivyitegererezo vy'ibikorwa vyiza, ivyitegererezo vy'ibikorwa vyiza, dukora ibikorwa vyiza aho nyene Imana yaguhamagariye gukora. Uyu mugabo Nehemiya ugiye urasoma muri iki gitabo, Nehemiya yaremeye ingaruka zose, mugabo arashitse ico yahamagariwe, niyatinye gusemerera ngo abwire abantu n'abami. Yarababwira ngo ivyo bintu uri kurakora uzohanwa. Abaganwa uri kurasoma urasanga n'abaganwa yarababurira mu nzego zose. Yeremiya yarababurira yuko ivyaha bariko barakora bifise ingaruka mbi kandi bizohanwa. Ntiyatinya. Natwebwe kugira ngo bikunde tubi ivyitegererezo, nukuri ntidutinye ingaruka. Nidutinye ingaruka ngo nitwavuga icaha, ngo nitwasemerera abantu kugira ngo bareke ivyo bariko barakora, babandi nyene Imana yaduhaye kurongora. Nidutinye. Na Yeremiya ntiyatinye, yaremeye ingaruka. Burya ubaye umurongozi wemera n'ingaruka zose muri ubwo burongozi, muri ico gikorwa wahawe wemera n'ingaruka zose. Ingaruka zishobora kuba mbi kubera abantu badashaka kubabwira ivy'icaha, kubera abantu badashaka kubabuza gukora birya bakunda. Hariho ingaruka zo kukwanka, mbere bagera n'ahantu boshaka no kukwica. Nehemiya baramufunze, baramuterera mu binogo. Nehemiya bagira inama zo kumwica inshuro nyinshi, bamuhora iki? Ko yababwiye yuko ari abanyavyaha kandi bazobihanirwa, nico bamuhora. Ariko Nehemiya ntiyatinya. Imana yongeye kumubwira ngo Nehemiya yamera nk'uri karasha, agombye kwiyumanganya ngo ntabivuge, yamera nk'uri karasha, ngo mu mutima we wamengo hahiye uburimbi, ngo ntivyakunda ko yiyumanganya, akavuga icyo Imana yamutumye. Ingaruka zarahabaye ariko ntiyatinya. Natwebwe ntidutinya abantu, ariko dutinya Imana. Dutinya Imana kuko n'ubundi naho uzobembereza abantu barabuze ihero ry'imiti. Hari igihe ubembereza ariko ntihaburamwe abakwanka, nawe babembereza, nawe kwigirisha ugafukafuka, ugasa nawe uri kurafuka ibyaha byabo bariko barakora byaburongoye. Haba namba nibazogukunda bose, nibikunda twopfuma dushitse ishaka ry'Imana, ingaruka zikabaho, Imana ikidusanga ikadutabara. Haleluya. Imana ikidusanga ikadutabara. Yeremiya Imana yaramusanga muri ivyo vyobo, yarahagurutse umuntu ashobora kumusanga muri ico akamuvanayo. Ya Mana yari yamubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe no muri ivyo vyobo, no mu munyororo, no mu gihe c'inzara. Aho hose Imana yarahamusanze, iramutabara, iramugirira neza. Haleluya. Imana izoba iri kumwe nawe. Vuga icyo utegerezwa kuvuga, kora iciza, ube icitegererezo cy'ibikorwa vyiza. Hanyuma ni wabe icitegererezo cy'ibikorwa vyiza, usemerere n'abandi, ubinjize muri ivyo bikorwa vyiza uko vyogenda kose. Ube inyankamugayo, tube inyankamugayo. Umuntu wese ahaherereye biraryoshe, umuntu w'inyankamugayo nawe utomwifuza. Namandaba iyo dukeneye abakozi, dukenera beza. Mbega burya twe tuba turi beza. Iyo umuntu wese akeneye umukozi, abashaka umukozi w'inyankamugayo, abashaka umukozi w'umwizigirwa, abashaka umukozi akora ivyiza. Mbega burya tweho tuba turi beza. Icyari kidukwiye nuko tuba beza, hanyuma tugaca turondera abakozi beza, tukabinyankamugayo, tugaca turondera abakozi b'inyankamugayo. Muri ico gihe niyo uri kurasenga Imana, uyibwira uti Imana, jewe ndakeneye umukozi w'inyankamugayo. Kubera nawe ugerageza kubinyankamugayo, Imana irakuzanira ikaguha uwo mukozi w'inyankamugayo. Haleluya. Tube inyankamugayo. Indongozi zikwiye kuba inyankamugayo, tukabivyitegererezo by'abantu b'inyankamugayo. Umuntu w'inyankamugayo n'umuntu novuga ngo nta makemwa.
umuntu atagira amakemwa, agerageza gutunganya inzira ziwe, agerageza gukora neza, aho yajejwe agerageza gukora neza, ntaboneke ko umugayo na mutoya, umugayo w'ubusuma, umugayo wo guteranya, umugayo wo gucegwa ku kazi, umugayo wo guhimiriza abandi gukora ivyo nawe udakora. Erega hariho igihe abantu bahimiriza abantu gukora ivyo badakora. Ivyo navyo Imana ibidufashemo, nituze turahimiriza abantu gukora ivyo tudakora. Igikwiriye nuko tuba inyankamugayo, tukabahimiriza abantu kuba inyankamugayo, tubaye abizigirwa, umuntu wese aho yahawe guhagarara, hanyuma tugahimiriza abantu nabo kugira ngo bashobore kuba bizigirwa. Kandi burya inyigisho nyakuri yaravuze ngaha ngo ugire ukwigisha kudatosekaye. Burya inyigisho nziza nyakuri ni inyigisho abantu bakurabira kutanavuze. Biraryoshe abantu ko bakuraba bakiga uko bakwiye kubaho. Abantu bakuravye ukuntu ukora amasaha ushikirako ku kazi, bakakuraba nubwo hari abo bonyene usanga bigora, bakakuraba ukuntu uvuga, bakakuraba ukuntu ufasha, bakakuraba ukuntu ugenda ukora ibikorwa vyiza, bakakwigira kutanavuze. Buriyo niyo nyigisho ya mbere idatosekaye, inyigisho ya twebwe nyene, y'ubuzima bwa twebwe nyene. Ubuzima bwacu bwari bukwiye umuntu w'icitegererezo, ubuzima bwiwe bubinyigisho, atavuze, adasokoroye ururimi, ubuzima bwiwe bukaba inyigisho. Indongozi tube ivyitegererezo, tube akarorero, kandi birashoboka. Arongera aramubwira kuri uyu murongo ukurikira, umurongo w'8, aramubwira ngo ugire ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibiyo tuvugako. Tubaye ivyitegererezo, abansi baramaramara. Yemwe ndongozi, muze tube ivyitegererezo kugira ngo abansi bamaramare. Tube inyankamugayo, abansi bamaramare. Burya kuba umuntu, kandi burya kuba inyankamugayo no gukora ivyiza, ubu uri kurahesha icubahiro iyo Mana yaguhaye ivyo bikorwa, yaguhamagaye ikaguha cya gikorwa, ubu uri kurayihesha iteka. Kandi abansi barakogwa n'isoni. Burya uri umuntu urumva bararondera, bakaguca hariya, bakarondera aho bokutegera, bakabura. Ndibuka ukuntu abansi ba Nehemiya bamaramaye. Nehemiya yamaramaje kubaka Yerusalemu, aramaramaza kubaka, abansi barahaguruka, Basanibarati, ba Tobiya, Abarabu n'abandi barahaguruka, baramuca impande zose kugira ngo bashobore kumutesha igikorwa. Burya hariho abantu bagabirije kugutesha igikorwa, babukubuze gukora icyo gikorwa Imana yaguhaye, bakuburabuze, baguca intege, ntacyo umaze, ivyo bintu ntavyo uzoshobora. Bagabirije nyene, bagabirije nk'uko Basanibarati babikoze. Ariko Nehemiya ntiyigeze abaha umwanya. Burya nasanze nigeze abaha umwanya. Nehemiya yararamirije ku gikorwa Imana yamuhamagariye. Burya ntidukwiye gukebaguzwa twumviriza ivy'abansi bariko baravuga. Dukwiye kuramiriza, tukaramiriza turi inyankamugayo. Nitwaramiriza ariko turi inyankamugayo, turi abantu bakora ivyiza, nagira ndakubwire ngo abansi bazotinda bakogwe n'isoni, bamaramare, bavuge ngo yo kumbe bijya bintu biri mu Imana. Ujya muntu ni Imana yamushizeho. Haleluya. Bazotinda abansi bamaramare. Rero abarongozi tubaye ivyitegererezo, abansi abadashaka gushigikira ivyo bikorwa umuntu abari karakora, bazotinda bakogwe n'isoni. Reka rero tugire ubuzima bumaramaza abansi bacu, twige kubaho ubuzima butetereza abansi bacu, n'ubuzima bwiza, ubuzima buhesha icubahiro Imana, ubuzima ukora neza vya bindi nyene Imana yaguhamagariye gukora, uhagaze neza mu bwizigirwa. Haleluya. Imana niyihamagara burya,
Pawulo yaravyandikiye aba bantu aba Baroma mu gice ca 13 iravuga ko kuganza kose kuva ku Mana. Umuntu wese yarakwiye kugamburukira abaganza kubera ukuganza kose kwashizweho n'Imana. Ngo nta kuganza na kumwe kutashizweho n'Imana. Burya rero turakunda gusa n'abavyibagiye, tugakunda gusa n'abasamaye, novuga nk'abasamaye, tugaca tukikubita mu gikiriza ngo nitwe twabashizeho. Burya Imana yitavuga natwe ntavyo twari gushobora. Ugasanga ngo none ngo se twe twabatoye, ugasanga nyene turiko twirata ngo nitwe twabatoye, nitwe twabashizeho, bashizweho n'Imana. Twebwe gusa hajya mu bihe by'amatora tubi bikoresho vy'Imana. Aba yararobanuwe kera, atarobanuwe n'abandi ntibashobora kumwiyumvira ko ngo bamushira imbere. Aba yararobanuwe kera, twebwe tukaba ibikoresho vy'Imana kuko Imana irahambaye, ikoresha uwishaka. Bugira ashobora gukoresha n'ibiti n'amabuye ikagutereka ahantu yagenye ko izogutereka. Imana yashobora gukoresha n'umwasi wawe akaba ari waguterura akagutereka mu kibanza ciwawe. Haleluya. Mwari muzi yuko Imana ariyo Imana yakoresheje abansi ba Yosefu, bene wabo bahindutse abansi kubera yazara barega kuri se, bahinduka abansi. Ariko burya niba Imana yakoresheje kugira Yosefu azogende ashike kuri za nzozi ziwe yari yararose yuko azoba umukuru, bakamwunamira. Imana yakoresheje bajya nyene bavukana, baramuta mu kinogo, baramugurisha. Aho rero bahatswe kumwica, baramugurisha, aragenda kwa Pontifare. Amaze kugerayo arafungwa, arageragezwa na inabuja, arafungwa, araja mwibohero. Mugabo ivyo vyose vyariko biregerana kugira ngo bimushitse kuri za nzozi ziwe. Ziya nzozi rero ryari irobanurwa. Haleluya. Burya Imana yari kiramubwira icyo yamurobanuriye, wewe uzoba uganza gushikaho n'umuryango wawe bakunamira. Ariko Imana yakoresheje abansi biwe, irakoresha na inabuja mu kumugerageza. Hari ivyo duca mwobasha, ari amahirwe Imana ibishize imbere yacu, ariko bisa nuko ari bibi, ariko ugasanga ni opportunity Imana ishize imbere yacu kugira ngo tuyicemwo dushike ku mugambi Imana idufiseko. Imana vy'ukuri irashobora gukoresha ibiti n'amabuye ikagutereka aho yaguteretse. Rero nuze wikubite mu gikiriza ngujya muntu ahari ngo nije namushizeho. Eka izi ndongozi zacu twatoye, burya twaragiye turatora. Burya ni Imana yadutegetse, iradutegeka uko dutora nyene turabatora. Uyu munsi bariho. Nuze wikubite mu gikiriza rero, ni Imana yabarobanuye, ni Imana yabarobanuye. Rero nta kuganza kutava ku Mana. Nico gituma dukwiye kugamburukira abaganza, ariko nabo bakatubera karorero mu bikorwa vyiza, bakatubera karorero, bakatubera inyankamugayo. Abaganza, babaganza imigwi minini, abaganza imigwi mito, bose bashizweho n'Imana. Burya nama niyumvira n'abavyeyi mu miryango, nta gihamana gihari. N'abavyeyi mu miryango bahari kuko Imana yabigenye yuko papa wawe azobana na mama wawe, hanyuma ukavukira nyene kuri bajya abavyeyi nyene, hanyuma ukabaho ikagukoresha ivyirikira gukoresha uno munsi canke n'ivyizogukoresha ejo. Haleluya. Nico gituma tutakwiye ngugabagabiye uganza ngo abagabagabiye icagezwe cy'Uhoraho, abagabagabiye Imana mu yandi majambo. Abagabagabira abaganza bazohanwa n'Imana, nahatobimenya nahatobahana Imana yo ntizobura kubigenza. Ugabagabiye uganza ngo abagabagabiye icagezwe cy'Uhoraho. Haleluya. Haleluya. Kimwe gusa twebwe abarongozi ico dusabwa, ibindi Imana irimenya, nukuba ivyitegererezo vyiza vy'ubusho, nukuba ivyitegererezo vyiza vyabo turongoye. Kandi rero iki naco tucibuke yuko umurongozi mwiza aba icitegerezo ciza nukorera abandi. Nukorera abandi nivyo Yesu yavuze ngo ugomba kuba mukuru, ugomba gushimwa mbere abe na mukuru w'abandi, nukorera abandi.
tube n'ivyitegererezo mu gukorera abandi. Nitugera aho turongora aho Imana yaduteretse ngo tugare. Uraho niwe yaravuga ngo kugara nk'ikizino, ngo tugare. Ariko duce bugufi, no guca bugufi uzoba uri kuraba icitegererezo cy'aburongoye kugira ngo nabo nibahagera. Kuko burya nagira ndababwire ngo abantu bose turongoye, umuntu wese akwiye kumenya ko harimwo umusubirizi. Bajya turongoye haba harimwo umusubirizi. Ushobora kuba utamuzi uyu munsi, ariko barya nyene urongoye harimwo umusubirizi wawe. Rero ni warongora uciye bugufi, ukamubera icitegererezo cyo guca bugufi, nawe niyaduga akagera aho ugeze azoba uciye bugufi kubera yabikwigiyeko. Kandi nababwiye yuko burya kwigisha neza no kwigisha mu bikorwa, kwigisha ibyo turiko turashira mu ngiro. Haleluya. Imana idushoboze cyane. Ibyo dukora byose nsozera, nagomba kuvuga ngo ibi byose tubikore, turondere kuba ibyitegererezo mu ntumbero yo kugira ngo dushimishe Imana yaduhamagaye. Iki kintu nukuri umuntu wese agiriwe ubuntu akahabwa kurongora ahariho hose. Ahariho hose, aha ndiko ndavuga muhava mwibaza ngo niko mvuganye n'icubahiro wo hejuru gusa. Oya, aho hawe kurongora navuze ngo n'umugwi muto. Uzumenye ngo ushizweho kugira ngo wamamaze ubukuru bwayo. Wamamaze ubukuru bw'uwo yaguhamagaye akagushira muri ico kibanza. Mu yandi majambo uzukore byose umushimisha, umuhesha icubahiro. Haleluya. Uzukore byose umushimisha. Kandi muri ico gihe ivyo bimenye, turakwiye kumenya yuko ico turi ari kubera Imana yakitugize. Hanyuma niho tuzokubaha Imana. Nico gituma abantu kenshi usanga bari mu burongozi ugasanga nta nukubaha Imana kuri muribo. Kutubaha Imana uri umurongozi, mu yandi majambo buri kuravugishwa ngo siwe wabimpaye, siwe wahanshize. Ariko iyo ukora wubaha Imana uba uri kurayibwira ngo Mana, ahantu ndi niwe wahanshize. Ibyo nshobora gukora ni kubwawe, ugaca ukora byose uyishimisha. Muri ico gihe ucurondera gukora neza. Tudatahuye ko ari Imana yatwimitse, yadushize mu bibanza turimwo, nidushobora kuyihesha icubahiro, nidushobora kuyubaha no kuyitinya. Ariko tubitahuye yuko aho turi ni Imana yahadushize, tuzokora tuyubaha, tuyitinya, hanyuma ibyo dukora byose biyihesha icubahiro. Pawulo aravuga mu cete yandikiye abikorinto mu gice cya 10 umurongo wa 30, mu gice cya 10 umurongo wa 30 aravuga ngo nuko iyo murya, iyo munywa, cyangwa iyo mukora ikindi kintu cyose, mube mukorera byose gushimisha Imana. Ngo haba no kurya, haba no kurya, haba no kunywa, ngo niyo dukora ikindi kintu cyose, ibikorwa byose tuba turiko turakora, ngo tube tubikora kugira dushimishe Imana. Tuba karorero mu gushimisha, mu guhesha icubahiro Imana aho duhagaze, aho Imana yaduhamagariye gukora imirimo. Icyo yadutoranirije gukora tugikore ariko dushimisha Imana. Tugikore ariko duhesha Imana icubahiro. Muri ico gihe n'abari nyuma yacu bazohesha Imana icubahiro. Kandi biraryoshe iyo umuntu yaciye ahantu hanyuma agasigiragi, abamukurikira nabo iragi ryo kubaha Imana, abamukurikira bakayubaha, nabandi bamukurikiye bakayubaha. Uyu munsi turi hano, indongozi zacu ziriko ziratuhamagarira kubaha Imana muri ibi bihe vyiza byo gushimisha Imana, byo kuyiha icubahiro. Ni vyiza, reka nabi nyuma rero baze bakurikiza ko karorero. Akana karorero keza bakwiye kwigirako. Ariko nibibi bigusa byo kuza muri bino bikorane no mutundi dukorwa twari two twose. Tubu dukorwa dukora turi nyankamugayo kandi dushimisha Imana, n'abari nyuma yacu bazoturabirako. Hanyuma uyu mugenzo mwiza, iriragi ryiza ribandanye, twame turonka indongozi nziza zubaha Imana, zikora kugira zihesha Imana icubahiro. Umwami Yesu abahezagire.